Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari abakenyezi usanzwe uhimbazwa kwa munani ntwarante uko umwaka utashe, imangazini Dream House yaratunganije kuva kwa 26 Ruhuhuma isekeza gise umwamikazi na Dream House ku civugo kigira kiti iterambere ry'umukenyezi mu buhinga bwa none. Iryo sekeza rikaba ryarishimikiye kwigama ry'imigambi yashikijwe n'abakenyezi biciye ku rubuga Facebook rwa Dream House. Abigeme bashoboye gushikiriza imigambi yakunzwe cyane n'abanywanyi b'urubuga Facebook rwa Dream House bakaba baronkeje utuganuke kuri no wa munani ntwarante. N'ahandi muzobisanga atari muri Dream House, muri Dream House umwamikazi. Abagenzi banyandikiye bati ngo igikino kiriko kiraba ati mushobora kuja hanyuma nanje baca baraheza barabifasha. N'abigeme bafashije gusumvya abandi mu gushikira iryo sekeza nabo nyene ntibibagiwe mu kuronsa utuganuke. Nabibonye ku bagenzi banje ejo bariko baratubwira ngo tubatore nanje nshaka kuja mu participe hama ndarungika ifoto muri Dream House Burundi baranyishura canjamwe mu mahiganwa kubera nagiye mu banyuma sinashoboye kuronka amalike menshi ariko nanashoboye amapartage kugira bishike kure kumbure n'abandi bashoboye kubibona nubwo batobijamo hama cyangirwa amahirwe ifoto yanje ikiba ya mbere muri zimwe zari muri izo nziza. Kanyange Anita ajejwe ubudandaji muri Dream House avuga ko iryo sekeza ritagarukiye kwa munani ntwarante ahubwo rizobandanya ari no muyo ntumbero ahamagira abanywanyi bose gukurikirana cyane urubuga Facebook rwa Dream House kugira ngo nabo bironkere udushimwe. N'abandi batashoboye kuronka ubushimwe baritanze kandi tukabamenyesha ko ngaha muri Dream House twamana ubuganuke duha abakiriya bacu kenshi twaba dufise n'ibintu bijanye mu iterambere ry'ubuhinga bwa none byinshi byiza bizimbutse byotuma n'umukenyezi tutamusiga inyuma. Aha mwomenya ko mu tuganuke dutandukanye twaronkejwe abanywanyi batsindiye iyo higanwa harimo amatelefone ya Samsung n'ibikoresho bifasha mu gukora amafoto.